nongeye ndabahaye mwiriwe mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info, nongeye nshimira nawe wese umaze gukora subscribe, sino kwibagira nawe wamadufashije gukora partage kugira ngo inkuru ziwacu zame zishikira abantu benshi. Ino munsi ngene ko tuyaga ku buzima bwa Dubai, mbega abarundi bariko baja muri Dubai babayeho gute, bariko bahembwa nkuko vyo bavyifashe? Ico ni kibazo ino munsi abarundi benshi bariko bibaza. Abarundi benshi bariko bava mu bindi bihugu bari basanzwe barimo bagenda bakadepoza kugira barabe ukuntu boshika muri Dubai. I Burundi hariko hugurwa amashirahamwe menshi ariko aragerageza kugira ngo barabe ukuntu bofasha abarundi bariko bashaka kuja gukorera muri Dubai. Ariko muri ayo mashirahamwe hariho menshi y'ubusuma ashobora kugutwara bakubeshe bakakuba ngo tuzokurondera akazi, ariko ushitse muri Dubai nibakuhe ka kazi bari bakwemereye. Ugize ngo urabazije bamwe bakakubarira mbere yuko warukene Dubai, none si ya Dubai warukene ngiye wayishizemo rero hasigaho nawe wimenya mu buzima. Mbega abo bantu bari nyuma y'ivyo bintu kubera iki waba badafatwa? Oya, ivyo ntavyo dukeneye guhagarara ko cyane, ariko reality mukuri reka ndaguhe audio imwe ya mugenzanje asanzwe ari muri Dubai kandi amaze igihe kinini, aguhe umuco tugende turagisho dutereyemo muri bimwe yagiye aravugavuga. Nizere yuko iza kukugirira akamaro. Ino video iraza kugira ico igufashije kuko igifasha aburiwe n'impongo. Ari abantu nubwo vuga ibimeze gute bazokuba ati jewe ndumusigwa ribone rimenetse, nzovyemera namaze kuvyibonera, namaze gushika muri Dubai. Ntiwibagire yuko hari abarundi bahenzwe muri ubwo buryo barashika Dubai haragera igihe bicuza kugaruka. Abandi bavundiye mu busho, abandi baramaze gushika i Bujumbura, abo Imana yafashije barashika baragaruka, baragarutse mu gihugu cabo c'amavuko. Reka rero ntarandiye ndaguhe kano kantu makumviriza. Sanga makuru ya Dubai, twebwe mu kuza hariho fete, hariho nk'amashira hamwe ashobora kuzana abantu bajya ngo bagenda ku mashira hamwe, akababwira yuko yabaronkeye ubuzi Dubai. Bakagenda amenya amashira hamwe, akabwira yuko bazobatwara ku mahera make ko bizimbutse. Bakabazana hari abonzi baje bashikira ahantu bitwa Jumani, barabashikana ntibabaronkera akazi, ntibabashikana ku kazi, babashikana ahantu baba umujengo. Hanyuma babajije ati none ati akazi gute? Ababazanye babishuye ngo none ngo ntimwaje gushika ngaha Dubai, ngo mwe mwari muzi ngo mugiye ngo Dubai nimwahashitse unaha nyene komera. Abo ni bamwe. Abandi nabo bakaza bakaca mu mashira hamwe, bakazana indege yuzuye, bageze ngaha Dubai bagiye kuyora, bakaca batwara mu Giherupa mu Kiyede. Hanyuma ico Kiyede ugasanga bo nyene ubwabo abo babazanye barapatanye, ugasanga bapatanye ko umwe wese ko ino baduhemba mu mahera yino yitwa madirham. Ugasanga nk'umuntu abazanye yarapatanishije yuko kira muntu azohembwa ibihumbi 200, mugabo bagaca babahemba $800, $700, igihumbi n'amajana 3 cagiye umunani. uvuga yandi arenga ko yose ayo mwemvye $800, $700, yandi arenga ko yose acabaguyiwe, acabanye yenyene uwamuzanye. Mbani hatari yagoye cyane bro. Hari abantu baza mu ubwo buryo, baza mu kutamenya, bageze ngaha benshi baratoroka, cyo bitorokera bagaca bigira. Urumva? Batoroka, ariko torotse biba bigoye kuko ufise visa y'abandi. Shuguma muri vurugu natari. Hama ukeneye kuzanaho neza, uri amahera yawe bagura visa swat, bagura visa visit yo kuza gutembera. Mugabo ugeze ngaha akaba ari umuntu yagupangiye akarere
yahadusha kudeporeza iyo visa visit kugira ngo ushobore kuronka employment visa, no kuvuga visa ya employer y'akazi. Iyo visa ya employer ishigushikana kukuronka ijya ID nge visa y'imyaka 2, no kuvuga visa y'akazi residence yo ngaha kwemerera kira buri kintu. Ivyo ushobora kubikora waje kuri visit cyane ukabikora waje kuri employment visa directly. Ukashika ngaha amugacho uronka visa ijya ID ijya residence yabo imara imyaka 2 ngaha Dubai. Nyongo abo banyanyashwa rero nabo bagenda bagakoranira hariya kuri Kangamende hariya Monani Mucarama bakazamara iminsi ngo ko bari igicarabo ngo ko bari ngo byo biga bakaza ngaha ewana bakabakoraniriza ahantu hamwe kabira ngo byabisurira byirukome ahantu hamwe mu Kiyede birirwa kuzuba riraho ewana baterura amafera beto bagondora imisumari baduka hejuru ku ma etage mu Kirundi azuba muhuriye kuri etage hejuru zuba ringajya kuri 45 degrees Celsius bari rikeye zuba rya Dubai ngo n'ubuhiri bari komeye cyane. Nuko rero ubuzima bwo ngaha bumeze nibyo doshira muri challenge bari muri challenge n'abari challenge yatari bro tari nuko kwera hama no abaza neza rero baraza abaza nabi nabo bakaza mugaje no hanura umuntu mukuza yo tadashiye mwaje amashira hamwe aho mvuga bari miliyoni 6 ukuza akashika gutaye ngaho ukaca namubura kuko benshi urumva neza sindaheza nciriyemo hagati uwo shaka kugenda neza yo kwirihira visa apana ngo ahendwe n'abantu ngo bagi miliyoni 13 ngo bigeze 10 we wagiye kera bro ngo bigeze kuri 10 bakakujya visa ukacubura akazi hariya uriko urabyumva ugazoca wicuza amafaranga yawe tanga kwemba cyo nafuma ndanyo mitari kura ntahura neza akebandanya bro barabazana yaganga agatelefona akarondana company amuzanyemo kandi yaje kuri company kuri visa ya company kuri employment iyo company kayibo mugabo hari employment z'amanyanga urumva zidagira zitagushikana ku kazi ushika ngaha ukabura iyo company bakurangiye ukabura no wakuzanye cyose nyatari umuntu rero akeneye kuza neza yotegura uburyo bwiwe kira buri kintu akaronda umuntu w'umugenzi w'umwizigirwa ari Dubai akabumukorera buri kintu akamubwira ama etape untango gushika kwiherezo akazaje ivyo arimwo abana kubuza ngo nukurira indege yagera ngaha kwenya gacha yifuza gusubira ko benshi bacha basubira nuko canke bagaca bayerera bagaca bavamwo ari abantu bitutana bakariwari bacha bavamwo bakariwari benshi baratoka bagaca bigira gupanga amazu hariyo kumabiruka n'igipolisi gushika bamufasha kwiruka bamufasha cyata mbaya nabyumvise nizere yuko uwo n'umuco wumvikana ukeneye kuja muri Dubai inshuti yanje ntazagira umuntu akubesha mwabyumvise ivyo avuze si umuntu ari Bujumbura ni umuntu ari muri Dubai asanzwe azi ubuzima bwaho ubu abantu benshi ngo ubuzima buhari hariya no bw'ikiyete uwazokuba ngo ugiye gukora ngo muri company ngo ikora impuzu ngo ikora ibiki azoba kubesha ubuzima buri muri Dubai no bw'ikiyete izuba naho rya mwabyumvise ni rimwe rimena gahangimbwa 45 degrees Celsius bro ibice 45 kwijana iryo zuba riharira kubita uco byumva nawe wowe rero ugasanga washushe uri kurava mu gihugu wibereyemo ndaze rero abantu bari kwava muri South Africa abandi kwava muri Mozambique abandi muri Kenya Uganda ngo bariko birukira Dubai inshuti yanje ahuri ukabubona ushobora kuronka $50 cyangwa $200 urakumbura ryawe nyene canke ugende vyume vyumye kuko ubuzima niko bimeze mwazi ko abarundi twimere nk'abavietnam Vietnam y'Imasasa avugiye niyo biruka bazo ngira mwarazirarya sinema murazinsumbye abaguko iyo zivugiye niyo biruka bazo ntibahunga bavayo
biruka baja abarundi niko twemere muri ivyo muri urwo ruhigi rw'ubuzima. Yego urashobora kuba uri mutafutaji murondezi ariko menya ati mbega kino kintu ndiko ndondera byifashe gute. Dusubire kuri abo bantu nabo nyene batanga amaviza fake kubera iki baba bazi ibigo bakoreramwo aba bantu bakiru. Ahubwo n'abarundi muri Dubai genda baprema abarundi hari ingeso dufise ngo mvuze iki ngo bazoca bandondera inda zo kurondera aho uravuga ukuri. Umuntu umwe ashobora kunyanyasha abantu akanyanyasa abantu imiliyoni, ukanyanyasa abantu imiliyoni canke amajana mukaguma muhoze muzopfa nk'indagara mu makira atagwamo. Nakwiye kuza muri report nuvuye muri Dubai agiye gukora interview umenga bamuha amahera aravuga ibindi vyiwiwe nyene kugira ntiyisidiri ry'aba bantu bari kubatwara abantu bahenda abantu ngo bagiye kubarondera ubuzi muri Dubai kandi atabuzi bafiseyo. Umuntu atigeze aja muri Dubai akaca kubesha ngo niko ndatanga visa muri Dubai urasara ngo yakazi ntazi n'ubuzi bukorerwa ntazi ati mbega abarundi bariko umunsi byagukurikiye inshuti yanjye. Iyi ni impanuro ya gusa nawe murundi uyumvise. Ndazi ko nkurikirana n'abantu benshi batandukanye bari muri Dubai, South Africa, Somalia, Mozambique, Zambia, Malawi, South Africa n'ahandi henshi, Canada, Belgique n'ahandi henshi, Australia no muri Amerika hagati na hagati. Aho wowe uri hose ukaba ufise yode no abantu bari ku mugabane za Buraya n'ahandi nibiyumvira kuja ngo Dubai ko barahaza. Ariko wewe uri mu Burundi cyangwa mu kindi gihugu cyo muri Afrika wavyumvise babikubari ore hasigaho wewe wita kuri songoye byume. Murakoze cyane bwa ubwo butuma nari nkene ko dusangira. Nizere yuko abantu muri Dubai ibyo yavuze umushinga ntahe mubizi kandi birashikira. Namwe shamba ama commentaire yanyu gira intererano ya mutereye muri no video mugira nico muvuze ko hama tubandanye ducana amakuru y'ubuzima kugira twabukuntu twese twotera imbere atawusigaye inyuma. Utarahitamwo BDI info isi izokwama uzokwigira umenye ivyisi ko biriko biragenda ivy'ubuzima ko biriko biragenda. Twe duhana amakuru y'ubuzima ko dushobora kuronera tugatera imbere tugaterana ivyiyumviro. Murakoze cyane bayi mugire imigisha aho muri hose. Ndashimiye cyane wowe wese wankurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera. Ndagukengurukiye cyane bivuye ku mutima. Mwami Yesu Imana canke Allah abandanye agugirira imigisha, abandanye kurinda ibyo byose bikobariza umutima no gusinzikariza ubuzima. Bye, see you next time.